Ndabaramikije abakunzi ba BTV Burundi muko muradukurikirana kaze mu kiganiro cy'abakundana muri kumwe na jewe Arlette Mugisha sanzwe ndakiremesha murabizi yuko buri gihe dukora ibishaka byose kugira ngo tubahe ibyo muba mwipfuza twigishanye kugira tugire imiryango myiza urukundo rusasagare mu bantu nuko rero no musi twabateguriye ikiyago aho tugira tuje kuganira n'abene gihugu murabibona ko twamaze no gushika kuri tanke kukijanye no kubakira kure canke kugira umuntu mukundanye mutabana hagufi mbega biba byoroshe mu buzima busanzwe bigenda gute ni gute abantu bovyitwaramwe neza kugira ngo nibishobore gusitaza umwe canke n'uwundi mu gifaransa no bakunda kubivuga neza ngo amour à distance nuko rero ndabatumire kuza kubana natwe tugira tugenda kuganira n'abene gihugu mugumane natwe muze kumviriza ivyumviro baza kutubwira murakoze. Nkuko vyama turi muri rwa rukurikirane nari nababwiye yuko tuza kuganira n'abene gihugu turahuye no mushinga ntaye hano ariko arirondeza umeze neza aho ndashima urubatse ndubatse umufasoni wawe ari hano mu gisagara ca Bujumbura canke ari rugura amajana Igitega ego uno munsi urubatse urangurira imirimo yawe hano mu gisagara ca Bujumbura ariko umufasoni wawe ari ruguru mbega birakorohera kugira ngo ukore inshingano zawe nk'umushinga ntahe umufasoni wawe mutari kumwe biroroha hargiye umuntu arosa amahera aramurungikira hama ngasimbira muhira hama ngasubira usimbirayo kangahe nko mu kwezi oya tuganka mu mezi abiri rimwe mu mezi abiri turabizi yuko mu rugo urugo rugizwe n'ibintu byinshi hariho guhakeya umupfasoni ibyo byo gusoma tubishire ku ruhande hari inshingano ziranga urugo nyene zitandukanye nyinshi biroroha kuzirangura utari muhira bimwe biroroha hari ibindi ubona ugakora hari n'ibindi ushobora kubanza ukareka ibyoroha n'ibi bigoye n'ibi bisanzwe nk'ubu twe tuba turi n'ibijumba tuba turiko turondera ubuzima ashobora kuronka amahera ukaronka muhira ibindi natuka muhira ari bigorana ukaza kumufasha muhira mu rugo nta kintu uhora wumva ukumbuye ati jewe yena ariko wandi muhira kwera ubusimba ameze nabi oya nta kimwe oya aho rutubeshe oya sibe turabizi yuko ukumbura umuryango abana ukabakumbura madamu nta umukumbura rero madamu uramukumba tubigenza gute cuduga kumuramutsa wavuze ko uduga kabiri mu mezi rimwe mu mezi abiri turabizi yuko rimwe muri ayo mezi abiri umupfasoni arakenera umushinga ntahe wiwe nawe ukamukenera niba harabishika ugaca wiyumvira ati reka nikore ku bandi bapfasoni bigenda gute oya ivyo ntibiranshikira n'umunsi n'umwe arihangana ko arazi ko ndiko ndondera ubuzima wewe nawe ubigenda naje ndihangana kubera muri ayo mezi abiri yose sico caramanukanye namanutse yo kurondera ubuzima bw'umuryango turabizi yuko ubuzima butoroshe wabivuze neza yuko muza hano kubera ko muje guca kurondera udufaranga twogira mufashe wa muryango niki wewe ubona umuntu yubakiye kure uwubakiye hafi amurusha ikintu ciza ubona umuntu abana n'umuryango wiwe abataha mu rugo rwiwe uvuga ati je kino kinarakindusha kurusha jewe nta kimwe kuko n'uwubakiye hafi biragorana mu rugo urazi ko bigoye ubigenza gute wo kugira ngo ico cuka ciza kihari kibandanye gikomera urabivuze neza hari n'ababa bari mu ngo bikabagora wewe nk'umushinga ntahe niki ukora kugira ngo wa mufasoni wawe akugumize ku rukundo nawe uvuga ati aho ndi reka ngume nkora kugira nawe agumye kwa rukundo hariho ikintu aba agusavye akeneye ukakimufasha ikintu cyose agusavye ukamwumvira nta na kimwe usanga mubayeho neza atangorana umeze neza gamushinga nahe yego ni so ego uno musi turiko turaganira ku kintu kijanye no kubakira kure muri make wewe urubatse umufasoni wawe ari ruguru uno munsi umufasoni wawe ari ruguru nawe uri hano mu gisagara ca Bujumbura mbega ubona vyoroshe kubakira kure kubera ubuzima usanga bumeze nk'uko n'ubuzima usanga bugenda birahara ugasanga ubuzima bw'iwawe ntibupanze neza kubona uburyo budameze neza bisanzwe ntiba vyoroshe ibintu bisaba uburyo burebure bw'uza uragenda buri mwanya uvyishimbiye usanga ntibiko birakunda nkuko nawe ubishaka sana ibintu bisaba iminsi myinshi kugira witegure nk'icyo uzomushikanira reka no kurugenda wipanze umeze neza
usanga uburyo burebure ugasanga ibintu bigenda biragucanga mu buzima. Hampande y'uburyo ibindi byo biba byoroshe turabizi ko mu rugo umupfasoni abakeneye yuko umushinga nawe wamuba hagufi amwereka gwa rukundo mu bisanzwe kandi nawe ndabizi ubura ukeneye ubona byo byoroshe bantu byoroshe nabyo nekeye kubera hari igihe wewe wisha kwihangana ugasanga we ntiyihanganye wihangana mu bihe nk'uva janye kurangura amaganga yabubatse ugasanga uravyihangana ugasanga we ntavyihangana ugasanga urihanganye ugasanga we ntavyihanganiye gasana ibintu bigiye birateye intambanyo mu ruzingo byama biteza ingorane kenshi mu bintu by'ingo byo bintu birakunda gushika. Wewe uhora uduga kangahe nko mu mwaka canke mu kwezi? Cye mu mezi abiri ndashaka kuduga nye byakunze kandi ndondera nkaronka. Mu mezi abiri ukaduga rimwe? Naho nyine numva n'igihe byarose iyo bitavyanse uraguma hano. Igihe byankaye nkagiye nko mezi nka 3 nyene bibaye byase nyene. Bari n'ukuntu ubuzima bwa senye mba byumva nawe. Ego watubwiye yuko bitaba byoroshe kubera ko hari igihe umufasoni we aba yumva ivyo bintu ashoboye kuvyihanganira canke nawe ntuvyihanganira. Turabizi urugo rugizwe n'ibintu byinshi bitandukanye. Wewe nirihe banga ukoresha kugira ngo hagume hari icuka ciza mu muryango ntihagire uwita ku imyiko mu wundi agume yumva gwa rukundo ruhari koko? Je no kuvuga icyo nkora icyo keneye mfise mu mahera mu mwanya mbaru icyo sikeneye ndashaka kumuronkira mbari ivyo 70 wase nkavuga ati tora 10 nsigaye 10 gandabe nagwa nivuze cyane nawe agwaje yivuze cyangwa agwaye yivuze usanga nawe agiye abona ko mengo ndamufise ku mutima kubera abona ko ntamuhevye cyane cyayo nkamutsefa nkamubaza ati merewe gute ambwira ati ndakomeye cyane ndagwaye hamwe ko ntuza turafashanya mu byo dusanye mu bworogo nyene. Uhora umutelefone ukamubwira twa tujambo tw'urukundo baba bakeneye abafasha? Byo nivyo bikenewe cyane. Kumuremesha kweri kumva ko atangwana gatekana benyene. Ku mutelefone yarumva ko mengo uramfise ku mutima wamutaye cyane. Ego muri make twumvise yuko wowe ugerageza kugira ngo urabe yuko urugo rwobandanya rumera neza malgré yuko mutaba mubana hafi kandi twumvise ko bitoroshe. Niki wahanura abashinga naye canke abapfasoni usanga bafise urugo kure yabo canke bafite abo bakunda bari kure yabo ariko ugasanga ntibashobora kwihanganiranira twa tundi twose twagiye turavuga ugasanga mu rugo umwe acinya umuwundi canke uwundi avuga hama hari induru n'ibindi wewe bahanuriye? Mu bisanzwe uri nk'umuntu w'umugabo icyo wokora cyambere washimbire kwihangana kishembere no kwizera kubera wishizemo kuvuga ngo nakangore ngo ikaranca ngo ari mu bindi mu mwanya usana umutwe wawe utaye bisago kwicukora cyose ushira mu kwihangana kikabushika navyikura mu cyambere hama umugore nawe cyo yokora nabone nk'umugore ikarumva nk'ibyo uko turavuga nabone kandi hari ko abantu benshi bari guru abagore biyumvira ngo umugore bujumbura ngo ari mu bindi ngo hari hose ngo ngwino ngo ibere mfitiye undi ngo bisaba abandi bagore kumuga sanga nawe sivyo urimo nawe wibiremo uhangayika ubuzima kuri permanent cize cyane no kwihangana. Urakoze cyane. Urakoze. Umeze neza gajohasha? Meze bye kabisa. Urubaze? Ndubatse. Umufasoni wawe ari he? Fasoni wanje ari Gitega. Johasha urubatse uri gukorera ngaho mu gisagara ca Bujumbura ariko watubwiye ko umufasoni wawe ari Gitega. Mbega ubona byoroshe kubakira kure? Biroroshye mu gihe ufise akazi. Yego. Kuko hari icyo urose urasimbuka muraba gashika mwiruka hamara nk'iminsi 2-3 gacugaruka ku kazi. Wowe uhora uduga kangaye nko mu kwezi? Oya mu kwezi nduga rimwe nko mu mezi 3. Cange ndamuhira nkamara indwi imwe ndwiheze nkaca nsubira kurondera ubuzima. Turabizi yuko urugo rugizwe n'ibintu byinshi bitandukanye kiretse ibyo byo kuvuga ngo amahera canke kurunga ku byo bintu bifasha umubiri gusa. Turabizi mu rugo harakena yuko umufasoni umugabo muba hafi amubwira twa tujambo turyoshe yitaho abana makabitanaho n'ibindi kurangura amabanga y'ububase n'ibindi uvyo nta ntambamye ubona bigutera? Kuri jewe nta ntambamye bintera kuko ndafise abana nyaze n'abana bagatwenga ndumva ko nezerewe na mama wabo duca tuyaga duhuza nawe agatwenga nkumva ko anezerewe. Ivyo navyo byo kurangura amabanga y'abubatsi bigushikira mu gihe iyo muyaze umva kumenga muyaga mutari kumwe mugo naho nyene si keshi
je nkaje binshikiye nko mu myaka maze imyaka hafi 10 nubatse biramaze kunshikira rimwe haje ubukiri mushasha taramenya urugica ari cyo n'ingwara zo kwirinda utinye mugabo umaze kubera umugabo akuze nta ngorane nimwe mbona bikinte yego ico gihe byagushikira wabigendejwe ico gihe byanshikiye nyene nari yarangije ndagenda ndisumamo ndikingira ibisanzwe nyene ku muntu mbwatari umuhabara mvuga ngo n'umugenzi wanje oya babandi nyene usanga mu makabare urumva yuko harimo intambamye nyinshi kubakira kure wewe uhanura iki abashinga naye nka wavuze neza yuko nawe byagushikiye ukisumamwo hanze kubera ko utari bwamenye urugo ico ari cyo ariko ubu waramenyeye urashobora kubitunganya neza uhanura iki abantu bubatse badashobora kwihangana iyo bafise ingo zabo kure canke bafise abo bakundana bari kure yabo cyo manura abadashobora kwihangana ariko kimwe kibituma n'ubuzima tubayemo fise umugore ngo umugumi ruhande ngo muri izo nzira zo kumukunda canke zuko mukundana ngo icyashatse w'ibyo ushatse muri kumwe bimwe bigutera kwiba bikagutera kubaho nabi kugutera induru nyinshi mu muryango mugo ubuzima yari bwiza si byiza kwa yuko mu mugore mwubana kure na kure kuko mu mubiri n'ibintu bihinduka mu mwanya muto ushobora kubona ikintu umubiri ugahinduka mugabo mu gihe ufise ubuzima uburyo bwiza simbona ko uja kubakira kure n'umugore kuko ntacyo yabigiye kukungura ahubwo ugiye kukonona cyo reno hanura abagabo nk'abagabo bafise uburyo ni byiza kuba ahantu umugabo ari ababana n'umufasha wiwe udafise uburyo naho urarondera urumva naho bokwiba ugasanga umugore bakoze ko gatoyi urihangana kubera ni bwa buryo bwawe buke bwabitumye yabuze umunyu yabuze isabuni akirumva wundi aramuhendagije buke bukati era bukuntu usa mu bantu ntugikaraba usanga rero nawe yamenye ibanga canke nawe nk'umugabo ukaja gukora ahantu ntacyo ufise ugahura na mabuja canke uwundi muntu yifitiye agafaranga akaguha akakugurira akagafantu kanwa agaca kubera ati mfasha buno buryo kubera utagira imbere n'inyuma karabuti umuntu yarinza ngaburira ari gitsina guko twiga abagabo muri make ntitumenyereye ko usororerwa n'umuntu w'umupfasoni tumenyereye ko abagabo ari twege dusorora rero bisaka gusororera kubera ryabuke n'urimo igihe usanga wamenye ba none gashaje washa ufise ubukene utibanga cyangwa urihangana kugira ugumye ryabanga kuko ndabizi neza ibyo kubaka mwarasezeranye n'umufasoni wawe ko muzobara mu mahigwe no mu marusho niko bigenda yego niko twasezeranye none iyo habavye uca utibanga canke nagira ngo buca ajya yego ibyo turabisinya kubera bijya bishobisho naye hani nta uryoherwa kubaho ngo abane n'uwundi kubera go oya twese kije batwashize imbere amahigwe amarushwa acaza rero mu nyuma muga amarushwa atarimwe byari mugo ayo marushwa yari inzaza aha ntabanga ry'umukene oya nagira amarushwa je muca mwiga ukuntu mwoshora kuva muri ivyo bintu kugira ngo nibitsitaze abana muba mwari baruse imiryango kuko wavuze neza ati hariho ingwara hariho n'ibindi ushobora kugenda kubera warosa ko gafanta canke warosa ko gasabuni ukazana ingwara ejo azoza akazi kwanduza umufasoni wawe canke nawe ukazimwanduza umva muto ukomeza kwihangana umva kugira mwihangane hari ikintu kitihangani imbere ya byose inzara umudamu ntimworyamana uno munsi nejo uri umugabo ukomeye utagiye kurondera ngo umujyamye iruhande ngo umubwira ngo ndagukunda ngo twarumvikaye ko tuzobana mu buzima bwose akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze uca utera intambwe ukamusiga ukagenda umwemereye uti wihangane n'indonka nawe uzoba urose rero mu gihe bishyitse ukabura niho kenshi ryabanga rimenekera nagira iyo uvuze uwo mu telefone aterega madame na rero ndabura tubigenze gute uwo mwanya wa telefone ukiri wajya ntuburabura wabuze niyo telefone irabura byose ntiugahiga urumva epfo na ruguru hose bikaba ni mu gihe rero urumva iyari ntari buronka umugabo ku telefone nawe aho uri nturi buronka umugore ku telefone niho rero haca hadukira bya bibazo byo gusanga mwaguye mu basanganya mbere ukanasanga wagiye no kubikora muri gahunda yawe bitarimo kubera iki wabuze epfo wabuze na ruguru kubwa wati rero rose aho wisumamwo ni wigende urose aho wisumamwo kubera inzara yasiravuze nko kubu atari ingeso mbi ufise umva navuze nti mu mateka ko musezerana ngo mu mahigwe no mu marusho je ni bazamarusho ko arayi ingwara atarayi ubukene nayo gukukenye wewe nta jambo giwe nyine
umugore n'umugabo nabo kubana mugo rero muri cya gihe byasi niwo mujyami iruhande kabiri gatatu ngura mukunda atani igikombe cyicaye yanyoye ubwo rukundo ntiguba ariko nawe nyene guba rugo kumwicara nawe ubwawe ntiguba wikunda uba ugomba kwiyaho cugenda hama urose ucuzura mu impanuro ukamutwenza shirishushu naho bari umukecuru ukamwita shiri karamuryohera nagukunze ibiki nawe ndabona kundutira aha aracanezerwa kuburyo naho biba yagomba kumena iryo banga umutima wiyo casubira ku murongo mugo mu gihe ataronka n'amakuru na makeyi akagira ubuca ku ruhande babyita kumena ibanga hadi bumenye ibanga waramaze kubaka ahubwo je numva ukuvyo uvuze abantu bakwiye gukomeza ico kiyago kugira baze baraganira n'abafasini babo hama bashinga nawe baje kurondera bibuke n'imiryango yabo nivyo byari byiza umushinga naho rwose ntuci uronka ngurira iyo wagiye hiyo nyene usumira inda yawe mu gihe wasize umwana muhira n'umudamu ya mwamwibarukanye urose ibuka umuryango hama n'ikiyago nyene birakenewe kutwenza umuntu naho woba udashaka kuko we naho woba ushavuye urashobora gutwenza uwundi muntu ari ku ruhande kamubwira utwo tuntu nyene dutuma yumva kumenga ari muri mood yo kugukunda we naho ba wamwase mugo ukavuguteka ndamworohereza ujya uko amaze koroherwa kwanza bishika gake uko yorohewe nawe uba uca woroherwa murakoze cyane murakoze namwe muvye bimeze neza yego meze neza yego urubatse yego ndubatse ibishinga nawe wawe murabana yego cyane no musi turiko turaganira ku bijanye n'abantu bubakira kure ugasanga nk'aba bamwe baje gupagasa ngaha abashinga nawe babo abashinga nawe babo bakora kure canke abapfasoni babo bari ruguru nabo bagakora hano ugasanga ntibabana umuryango n'ubana kubwawo wowe ubona abantu bubakiye kure batabana n'abapfasoni babo canke n'abashinga nawe babo mu rugo byoro ya ntibyoroha ariko yaramanuka ino rero bobahanura kuko ingwara zagwiriye ko bo kwihangana gushika aho basikira abo basize iwabo hama bakagera igihe bakaduga iwabo bakabonana n'abafasha babo nico no bakeburako wowe uri umuvyeyi urubatse mu rugo hari utuntu umushinga nawe wagukorera turabizi ko mu rugo hari byinshi bigize urugo urukundo kandi ruravomererwa ubona wewe nk'umufasani wubatse uvuga ati jewe ndabarusha kubona mbana n'umugabo wanje abantu batabana nabo biragoye urumva kubera ze abari hafi yanje birashobora kubagora bakagorwa n'ubuzima bari ni Bujumbura ariko wowe biguma byorose nyene nico gituma mugabo naho byo bagumira no basaba bakihangana oya tubwire neza wowe ikintu uvuga ati jewe kubona ndi kumwe n'umugabo wanje ikintu ndakibarusha ndakibarusa kubera bari hampande yanje mukurera abana ari hampande yanje ikibazo gisice ari hampande yanje nawe ikibazo kimusikiye ari hampande yanje nabo rero kubera baba bari kure yabo ikibazo gisice hari igihe telefone atayironka kukugira amubarire ate ibintu bimeze uku iyo ndi ubu nawe nyene hari igihe ataronka telefone amubarire timugenzi ibintu bimeze uku nico gituma nanza ko kantu ndakabarusa kubera jewe ari hampande yanje nuko rero yego twumvise hari abo twaganiriye bagiye baravuga yuko hari igihe bishika kubera ko nyene baba batari kumwe ako kantu barushije ugasanga umwe muri bo aratayibanga ugasanga yagiye guca inyuma nk'umugabo wiwe kubera ko atari impande yiwe kuko yabuze agasabuni canke ikindi wewe nk'umuvyeyi wagiriye wawe mahigwe yuko uba hafi y'umushinga nawe wawe bahanurike urumva kubera ayo mahigwe na yaronse urumva sinobahanura ngo bagwe muri ako gaheza urumva ndakita gaheza kuko amaze kuromora ijya mbere urumva n'ahandi ntaca bagitinya hari igihe aca aguma bibona ibisanzwe ka kanoti ya karonka kagaca kaguma kaherera ino hariya uriya ntaca asubira kuronka akaca aguma byita ibisanzwe ngo ibyo narondera hariya ruguru okizima ni Bujumbura biriho ntasubire no kuduga noneho abana bagafigwa kugira ante kwifuza se hari igihe babazana mama wabo mbega papa ari hehe ari Bujumbura none bimeze gute ngo sindabizi byaso wanyu rero no bavunira kago habo ba papa bari ino baze baribuka kukugira abana babo baze barababona
bareke gutera ibibazo ba nyina babo ngo mbega papa ari hehe baze barataha bagera igihe batahego akazi karagoye baze barataha mu ngo ziwabo ko kugira abana bababone umukenyezi wabo ababone bareka kuca bagira ibintu bisanzwe ngo ibyo narondera ruguru are imyaka 5 imyaka 10 ngo ibyo narondera ruguru nibiki nibujumbura biriyo yego kuri abo bapfasoni nabo badashobora kwihangana babonye nk'umushinga nawe yatevye akamara nk'amezi 2-3 kandi ugasanga rimwe na rimwe niba byabavuye ko abo bashinga ntahe yarabuze ubwo buryo bwo kugira ngo aduge ubwo bo wohanurike abo bapfasoni baca bahitamo kuja kubatsa inyuma bashinga nahe oya nabone baba barengeye akarimbi na nyabafasoni nyene urumva ko ubufasoni buba buheze ntibaba bakitwa bafasoni kuko aragenda ijya mbere nta wumbonye aragenda ijya kabiri nta wumbonye ijya gatatu baratangura kujyana akazara tiwa mufasoni wanaka burya murabe neza yarenza akarimbi urumva rero aratanguye gushurashura kubera yarindiriye iki wa mugabo ko ataha yamubuze urumva rero baca batangura kumuvuganira kuko nta ubundabunda abonwa n'abahagaze urumva rero baca batangura kumuvuganira rero no mukebura ko yo kwihangana akagumya ari ryabanga kujya babivuze ati mu magorwa no mu mahigwe wihangane yihangane gusika kwiherezo naho atazobona uwo mugabo wiwe atashe aze yihangane gusika apfuye arera abana urakoze cyane mpanuro no muha yego umeze neza gamubyeyi yego urubatse ndubatse yego uno musi turiko turaganira ku kijanye n'abantu usanga bafise ingo zabo ariko bakubakira kure nk'aba bamwe mubona namwe bwe mukorana ngabo baviye ruguru bagasiga abashinga nahe babo mbega wowe watubwiye yuko umushinga nahe wawe mubana ubona ari iki urushije abantu batabana n'abafasoni n'abashinga n'abashinga nahe babo twebwe ikintu tuba tubarushije nta gasuzuguro tugira mu bantu kandi nta kintu dushobora kubura twipfuza barakidufasha yego batubwiye yuko muri aba batabana n'abashinga nahe babo hariho bamwe turabizi ko mu rugo haba hakenewe byinshi nk'umupfansano ugasanga yararindiye umushinga nahe waramubura agahitamwo kuja kurondera nk'umuha agasabuni bica bivamwo guca inyuma umugore wiwe canke umugabo wewe uhora uri ukorana n'abo bantu baba bavuye mu mihinga itandukanye hano uhora ubibona ibyo bintu birashobora kuba bihari kuko abantu ntibafise ukwihangana kumwe hariho nk'umudamu adashobora kumara nk'amezi 5 ataryamanye n'umugabo cyangwa se umwaka wose urumva abantu dufate ko Imana itaturemye kumwe yego muharabuhora ubona ngaha baca inyuma abagore babo uko nyene barahari vrema barahari turababona ugasanga nk'abagabo uko nyene canke n'abagore uko nyene kuko nivyo bakugitsina kimwe bitegezwa kwa kubitsina byose yego wowe uri umupfasoni wagiriwe amahigwe urabana n'umushinga nahe wawe niki wohanura abo bantu baba bubakiye kure ugasanga ntibagira kwa kwihangana mu rugo baba bararemeranije ko bazobana mu mahigwe no mu magorwa ugasanga kubera ko uburyo butabakundiye ngo bagume hamwe bagume mu rugo rumwe ugasanga baciye baza gutibanga inyuma niki wobahanura Chikino bahanura bo kwihangana kuko umuntu w'umugabo yarinze agenda kurondera ubuzima aba yagusize mu rugo agusigiye abana abona yuko agusigiye ibintu bishaka kugufasha nabo bana abagiye abona ko umuryango yabitunganije n'abantu bako bo kwihangana kuko hari abantu babikora ari ingeso yego abo bashinga nahe nabo abo bashinga nahe nabo urumva kubisanzwe ibyo turondera ngo ruguru ngo nino birahari kubisanzwe nta mugore yogenda gupagasa umugabo asigare mu rugo aza gupagasa hafi taraba bagenda hanze bagiye hanze nyene ivyo nta muntu ashobora kumenya urumve iryo nibanga ryabo nkatwe tuba tutaragenda tumenye ati abagabo bacu baraducamo canke baducamwo ntidushobora kumenya ati mbega katise kana kayo bacamo umugore ati nuko ari hanze oya ivyo ntavyo dushobora kumenya ariko nta mugore ashobora gusiga umugabo munzu canke se amusige ngaha agende gupagasa arenze intari imwe oya utabo bashinga naye nabo bihangana nabo bashinga naye bakwihangana kuko warinze urungika umugore kurondera ubuzima nyene uri wo kwihangana kuko ariko arondera kuri umugikira kugira ngo azosange bimwe mwari mukenye wabirondeye
navuze kuri abo bashinga nawe usanga dufate nk'aba bavuye nka ruguru baje hano guca udufaranga hano ugasanga ashitse hano aciye abona abakobwa batembera kandi nazi no ngaha barahari aca avuga ngo nivyo narondera ruguru hano birahari ntazosubire wo hari cyo bantu je no bahanura nyene ko bokwihangana kugira ngo bakore icyabazanye hanyuma nimba ari umubiri bagoye basimbe kuko haba ari hafi. Urubatse? Yego ndubatse. Bana n'umushinga wawe? Yego turabana. Yego uno musi turiko turaganira ku bantu bubakiye kure usanga bafise abashinga ntayo babo canke abapfasoni babo bataba babana hagufi bakabonana nk'inyuma y'amezi. Mbega kubwa wowe urubatse ubana n'umushinga ntayo wawe niki ubona urushije abapfasoni bagenzawe batabana n'abagabo babo kubera bagiye kurondera ubuzima hanze? Icyo ndabarushije no kubera je turi kumwe n'umushinga ntayo wanje. Icyo ndabarushije rero no kubera mba ndi hamwe ntuje ntavuga ngo ndagiye hariya ku busanzwe umuntu atari kumwe n'umushinga ntayo wiwe ntaba afise adresse uwo bahuye barajana undi bahuye bakajana ariko wowe uri kumwe n'umushinga ntayo wavuga ati je ndi kumwe n'umushinga ntayo wanje turiko turarondera ubuzima reka rero ntekereze sinje kumuca inyuma ko yagiye kurondera nanje nkaba ndiko ndarondera turaza guhuriza hagati ico nico nabona noba ndabarushije abo bantu boba bataba bari kumwe n'abashinga ntayo babo. Ego urumva bamwe muri bo bagenda kubera ko ubuzima ari bwo bwabatwaye kuvuga ati ahandi ntibimeze neza reka nje kurondera ariko hari n'abandi bagenda bagiye n'ibindi reka duhagarare kuri abo bagenda bagiye kurondera ubuzima ahandi. Mbega wowe nk'umupfasoni uwo hanura abapfasoni bagenzi bawe ko boza baritwara gute muri ico gihe nk'umushinga ntayo wiwe agiye kurondera ubuzima ahandi? Mu gihe ikintu no bahanura mu gihe nk'umushinga ntayo wabo agiye kurondera ubuzima ahandi amusize mu rugo nawe arashaka kuvuga ati reka ntekereze ko umugabo wanje yasize mu rugo yagiye kurondera ubuzima reka rero nanje ngume mu rugo utwo ibyo yasigaye nanje ndondere niyaza azoze nanje ndamwereka icyo narondeye duhurize hagati ariko apana bimwe byo kuvuga ngo ko yagiye hariya ngo yaciye agenda ngo mu bandi nawe ugaca wifata nabi mu rugo ngo nukubera yagiye kurondera ubuzima kure ngo aho mutari kumwe oyaye ahubwo boguma hamwe bakaguma mu rugo tiko umushinga ntayo wabo yagiye yagiye kurondera reka nanje ngume mu rugo ntekane mu rugo ntekereze sinje mu bandi akubaka akashira umutima hamwe akarindira igihe umushinga ntayo wazotahukira akaza hama bakaba kumwe nta ngorane. Yego twumvise yuko muri abo bashinga ntahe baba bagiye kurondera ubuzima hatandukanye harimwo bamwe badukana utugeso ugasanga ashitse nk'ahantu agaca afata ingeso nk'izo zo guca inyuma umupfasoni wiwe canke ibindi bobo abo bashinga nayo baba bagiye gupagasa niko bakunda kubivuga bo bahanura iki kugira ngo rwa rugo rubandanye rumera neza urugo turazi intero ruhagaze ku mabanga yabubase gusa ruhagazwe n'ibintu byinshi hariho kuvomera urwo rukundo umupfasoni abakeneye kumva ko akajwi k'umushinga naho yiwe n'ibindi wewe wobahanura iki nk'umuvyeyi usanzwe ubona ibyo umushinga nayo wagukorera? Ikintu no bahanura abo bapapa baba bavuye mu rugo bagiye kurondera kubisanzwe ava mu rugo yumvikanye n'umupfasoni wiwe ko agiye kurondera mu gihe agiye kurondera ashitse hahantu yagiye kuronderera ico no bahanura boshikayo bakarondera icabajanye kuba bagiye kurondera ubuzima akarondera icamujanye akareka guca abona utwo hirya no hino ngo abone babakobwa beza canke iki bace bafatana kuko yagiye kurondera ubwo buzima agaca afatana n'abandi aho hantu ntazokongera kwibuka wa wundi wo muhira azoca agumire uco usanga agiye mu ngeso mbi muhira naho uco usanga amahoro arabuze ariko agiye akagenda n'umutima utuje akavuga ati ndiko ndarondera ubuzima ndiko ndarondera abana muhira bahari akavuga ati nimba ari rasiyo ndose reka ndayirungike muhira ndazi ko muhira nahasize mupfasoni wanje nkunda ntangorana ibintu biguma bigenda neza cyane ariko mu gihe agiye agaca aja mu ngeso mbi wumve yuko hahandi muhira urugo ruzoca rusambuka ntibizogenda neza kubera iki kandi na ya maronko yagiye kurondera ntayazoronka kandi nta nayazotahukana muhira ico no bahanura rero novuga ati mu gihe bavuye mu rugo bagiye kurondera basize basezeranye n'umupfasoni wiwe nagenda arondere hama yibuke ko ariko araronderera urugo areke guca agenda ngo aje mu ngeso mbi hariya yagiye ibintu bica bisanzara. Yego nico no bahanura. Murakoze cyane muvyeyi
yego namwe murakoze kutugendera. Nuko rero mwabibonye yuko uno munsi twagendeye abenegihugu batandukanye kandi ibintu bimeze neza n'akanyama kameze neza mu Burundi muzoze muraza murakarya. Mwavyumvise twaganiye na benshi batandukanye bagiye batubwira byinshi bitandukanye. Mwavyumvise yuko kubakira kure canke kugira umukunzi kure ntibiba byoroshe. Mwumvise yuko ni ibintu bitoroshe cyane kuko bisaba kwihangana, bisaba kugira umutima ukomeye kuko mwumvise yuko hampande yuko biba bigoye kubera ubuzima, biba bigoye kugira ngo umuntu yihangana azomara amezi n'amezi atari kumwe n'umufasoni wiwe. Mwumvise abo twaganiriye hariho bamwe byanse bakavuga ati reka ngende kwironderewe nifashisha canke ibindi, ariko igikuru twagiye turaganira mwumvise no gukomeza ukwizera hama abantu bakubahiriza inshingano baba baremezanije hagati yabo na cyane cyane ibintu tuba tuvuga mu kuragana tube tubishira mu ngiro. Nimba warasezeranye yuko umuntu muzobana mu mahirwe canke mu marusho, ntugende ngo kubera ko ubukene ucuta ibanga canke kubera ko ibindi, ahubwo bibe muri gwa rukundo abantu mugende guca ayo mafaranga, ariko mwibuke ko hari imiryango mwasize ruguru, mwibuke ko hari imiryango wagiye i Burayi wasize umuryango hano mu Burundi cyangwa wagiye ahandi hantu. Wibuke yuko iyo uri gukorera umuryango wawe kugira ngo ibintu bigende neza, ugenda ariko utahe hama uganire n'umufasini wawe cyangwa uganire n'umushinga ntahe wawe. Kuko twumvise yuko communication ari kimwe mu bifasha, kuko baratelefona bakaganira umutima ukarema kumva yuko akiri kumwe n'umushinga ntahe wiwe canke n'umufasoni wiwe. Rero ndabashimire, bibwirwa benshi bikumva bene byo, twavuze byinshi bitandukanye. Ukaba uri muri abo bubakiye kure ni waba wumva bitahora bikorohera, gerageza wihangane kugira ngo tubandanye tugira ingo nziza. Bavuze byinshi, urakuramwo kimwe cyo wawe hama kigufasha. Mugira ibihe byiza rero, mwandanye mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi. Ciao ciao.